isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye ko masi amahoro mwese bantu b'Imana mudukurikirana tukaba tugiye kwiga iki kindi cigwa nkoramutima mu mibereho yacu ya buri munsi kandi turanezezwa nuko mwama mudukurikirana kandi nibi biganiro mukabisangiza abandi kikaba ari naco twongeye no kubasaba kugira ngo mukomeze kubisangiza n'abandi barusheho kuronka imigisha ikomotse ku Mana. Jewe tugiye kwiga na icigisho muri uyu mwanya nitwa Ndikumukiza Blessed Timothy. Dufise indi ngingo rero nkoramutima itubwira ngo uburyo bwiza bwo kwigisha abana kumvira abavyeyi. Imana yarategetse abana ko basabwa kumvira abavyeyi kandi nta muntu numwe mubariho atabafise abavyeyi bamuvyaye bo babakiriho canke barapfuye, ariko abavyeyi buri muntu wese abaho kwisi akomotse ku bavyeyi. Rero kuba kibafise Imana irababwira ngo nibabubahe babumvire kuko ari byo bibereye gose kandi ari byo bizotuma babona ubwami bwo mwijuru. Abatabafise nabo bihangane kuko kwisi byose ntibihora bigenda uko tugomba, ahubwo hari bigenda uko tudashaka. Abana rero ni umugisha uva kuhoraho. Muri Zaburi igice c'127 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5 haranditse ngo abana nibo ngabire uhoraho agaba, imbuto zo munda nizo mpera atanga. Nk'uko imyampi yo mu ntoke z'umuhizi iri, niko abana bo mu busore bamera. Hahirwa ufise umutana wuzuyemo. Abameze batyo ntibazoteterwa nibagire ico bavuganira n'abansi babo mu marembo. Abana ni ingabire iva kuhoraho kandi imbuto zo munda nizo mpera uhoraho atanga. Kugira rero umwana ni byiza, kuba umufise mu rugo ni byiza, biraryoshe, ariko abavyeyi bafise inshingano zo kurera abo bana. Bafise inshingano canke ibyo twokwita responsabilité, akazi canke igikorwa cyo kurera abo bana. Kubarera rero no kuvuga iki? Ijambo kurera umwana ririmwo amajambo 5 umuntu asabwa gukora. Icambere no kwigisha umwana, ico ni kimwe. Kabiri nukuba akarorero ku mwana. Gatatu nukumenyereza umwana. Kane nukwihaniza umwana. Gatanu nuguhana umwana. Ibyo ni ibintu buri muvyeyi wese ashaka ko umwana wiwe azokurana indero nziza, ashaka ko umwana wiwe azubaha itegeko rya 5 mu mategeko 10 y'Imana. Ibyo nivyo bintu umuvyeyi ategerezwa gukorera umwana wiwe. Asabwa kumwigisha, asabwa kuba akarorero imbere y'uwo mwana, asabwa kumumenyereza vya bindi yamwigishije, asabwa no kumwihaniza igihe umwana yubahutse agakora ibyo umuvyeyi atamubwiye, vyaba birenze inkombe hakabaho no kumuhana. Kuko Bibiliya itubwira mu migani ngo ubupfu buba bugihambiriwe ku mutima w'umwana, ariko inkoni y'uguhana izobwirukanira kure. Tubayeho mu gihe abana baregwa bateteshejwe, bafashwe nk'amagi, bigaragambya bigira ibyo bagomba, nkaho menga nibo bashaka gutegeka abavyeyi. Ubu mu ngo nyinshi abavyeyi baratswe ijambo ukagira ngo risigara rifiswe n'abana bavyaye. Oya, ibyo ntibikwiye kubaho, kuko abana abavyeyi bakwiye kumvigwa, bakubahwa, bagakundwa. Reka tubanze tubandanye. Imana yari yarategetse Abisirayeli kera ko basabwa gukora ibyo bintu tumaze kuvuga.
mu gusura mu byagezwe 11:19 Imana yari yategetse abavyeyi b'abana ati ayo mabwirizwa mbageze muze muyigisha abana banyu muyahoze mu kanwa iyo mwicaye mu nzu niyo muriko muragenda mu nzira niyo muryamye niyo muvyutse. Nuko rero abana bakwiriye kwigishwa ko iyi si atari ikibuga c'imyidagaduro sahantu ho gukinira ahubwo ko ari ikibuga c'urugamba ahantu abantu bagwanira intambara z'ubuzima. Ntabwo ari intambara z'amasasu oya, si intambara zikomotse kugwanko oya, ahubwo ni intambara z'ubuzima zo kugwana na Satani ahora tugwanya mu buzima bw'uburyo bwose. Abavyeyi bakwiye kwigisha abo bana ahubwo ko iyi si ari ikibuga c'urugamba. Bose bahamagariwe kwihanganira ibiruhije nk'abasirikare beza. Bakwiye kuba abanyenkomezi bakitwara kigabo. Aba bana bakwiye kwigishwa kuba abanyenkomezi bakitwara kigabo. Nimureke bigishwe ko igipimo nyakuri c'imico kibonekera mu kugira ubushake bwo kwikorera imitwaro, guherera ahagoye no gukora ibigikorwa gikwiriye gukorwa naho kitoba kibazanira ukumenyekana ko mw'isi canke ingororano. Duheje gusoma byavuye mu gitabo citwa Education uburezi, urupapuro rw'amajana 295. Ico abavyeyi bakwiye gukora. Ibi bikwiriye kwiyongera ko kubigisha kumvira abavyeyi. Abana bakwiye kwigishwa uburyo bwo kumvira abavyeyi. Navyo bakabikora gute? Bibiliya ibandanye tubwira mu Banyefeso 6:1-3 ati bana mwumvira abavyeyi banyu mu mwami wacu kuko ivyo ari byo bigororotse, wubahe so na nyoko. Ico nico cagezwe ca mbere kiri mu isezerano kugira ngo uronke amahoro urambire ku isi. Birumvikana neza ko kugira uronke amahoro ubeho amahoro ku isi, amahoro ni kimwe ushobora gukomora ku ngingo yo kubaha abavyeyi. Abavyeyi rero bakwiye kubahwa na Karimana yari yarategetse mu mabwirizwa yayo 10 ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uzorambire mu gihugu je uhoraho Imana yawe nzoguha. Byanditswe mu Kuva 20:12. Mu gitabo kimwe kindi citwa Abakurambere n'Abahanuzi gisobanura ibijanye n'ayo mabwirizwa 10 y'Imana, haranditse ngo iryo tegeko rya 5 ntirisaba abana guha icubahiro, kwemera kugengwa hamwe no kumvira abavyeyi babo gusa, ahubwo kandi rinabasaba kubakunda no kubagirira impuhwe, bakabaremururira imitwaro canke imihangayiko yabo, kurinda icubahiro cabo no kubabera inkingi begamira n'ihumure bageze mu zabukuru. Ico nico itegeko rya 5 risaba abana ku bavyeyi babo. Iri tegeko kandi rinasaba abana nanone kubaha abakorera Imana, abakozi b'Imana, abategetsi ba za leta n'abandi bantu bose Imana yahaye ubutware. Ni muri ca gitabo ku rupapuro rw'amajana 308. Kugira ngo rero iki cigwa cyo kumvira abavyeyi abana bashobore kugishira mu ngiro neza mu bwenge bw'abana bacu dusanzwe dutunze, kugira ngo bashobore kugishira mu ngiro neza bisaba ko umugabo ari we se wabo azokundwakaza umugore wiwe ari we nyina wabo, n'umugore akubaha kandi akagamburukira umugabo wiwe, nkuko tubisoma mu Banyefeso igice ca 5 guhera ku murongo wa 22. Ni ngombwa ko se w'abana agaragariza uwo bubakanye, no kuvuga umugore wiwe, ko amwitayeho, amwumva kandi amugirira neza. Ndetse uyu nawe no kuvuga umugore wiwe akagaragaza ibimenyetso byo kubaha no kugamburukira umugabo wiwe. Kugiriranira ibyo k'umugabo n'umugore nibwo buryo buhebuje ubundi bwo kwigisha abana babo kumvira abavyeyi babo. Birumvikana neza ko urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore
umugabo yabwiwe gukunda umugore wiwe, umugore nawe abwirwa kubaha no kugamburukira umugabo wiwe. Ivyo iyo abavyeyi babikoze bituma babera akarorero keza abana. Ese iyo abana babonye umugabo abwira umugore wiwe amajambo meza, atari ukumukankamira, atari ukumutukagura, atari ukumutesha agaciro, ese ukuntu baryoherwa iyo babonye amusomye, iyo babonye amuteruye, iyo babonye urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore, iyo babonye ukuntu nyina wabo ibyo papa yapanze abigamburukamo, ukuntu amwumvira, ukuntu atamugarukako, ukuntu abishira mu ngiro kandi ku mwanya wagenywe. Iyo ibyo babibonye nawe biraheza bikababera akarorero. Ariko ibigoranye cyane muri iki gihe, ingo nyinshi usanga zirimo abantu bakuze babona base na mama babo bagwana, baterana amacumu, ingumu, no kubwira kwahukana, yongera cugwa garukanwa, kumaramazwa. Ibyo biraheza bikazogira ingaruka zikomeye cyane mu bwenge bw'uwo mwana, akazobikurana rimwe na rimwe, mbere navyo bikazoba umurage wiwe igihe azoba amaze kubaho ageze mu bigero. Mu gutahura urukundo ruganje hagati ya se wabo na nyina wabo, niho abana bazoshikanwa kukubaha itegeko rya gatanu, ari naryo tegeko ryo kubaha abavyeyi babo. Vyanditse mu gitabo kindi citwa Avec Dieu chaque jour, kubana n'Imana buri munsi, ku rupapuro rwaco rw'amajana 294. Kuregwa n'abavyeyi batumvikana no kurya ntibahage ngo inzara ihere, gukora neza ntibashimigwe no gukora nabi bakamaramazwa canke bakararazwa, guha agaciro ivy'abana bamwe bakoze, ivy'abandi bana bavukana bakoze ntibihabwe agaciro, hakabaho kuvangura. Ibyo bintu bine biri mu bintu bibangamira abana cyane, kandi cyane muri iki gihe. Ndabisubiramwo, no kuregwa n'abavyeyi batumvikana badahuza. Ico ni cyambere. Abavyeyi kugira ngo bahuze baba bavanze ibintu bine, baba bavanze umubiri, bavanze imigambi, icerekezo cy'uburezi no kuvanga ubutunzi. Icya kabiri kibangamira abana no kujya ntibahage ngo inzara ihere. Abavyeyi bategezwe gukora ibishoboka byose, cyane serugo, kuko muri Timoteyo wa 5:8 handitse ngo nihagira umuntu adatunga abo mu rugo abiwabo, cyane abo mu rugo gwiwe, uwazoba yihakanye kwizera kandi azoba ari hanyuma y'abatizera. No kuvuga bagutumye umupagani, uwa mbere uzozana n'uwo. Asabwa rero gukora kugira ngo ahaze abo mu rugo gwiwe, ntabo munebwe. N'umugore nawe nuko ntakwiye kurya ibyo kurya by'ukwamikara, akwiye gukora agatera agacumu kubumwe umugabo wiwe, ntabe gorikipa, ntabe umukepere wo gusama ibije gusa, oya, ahubwo nawe akaba umukozi, akavyuka kare butaraca kugira ngo agaburire abo mu rugo gwiwe bose, kandi akamenya gupangira imirimo abana biwe. Byanditswe mu Migani igice cya 31 guhera ku murongo w'10 ahanditse ishimwe ry'umugore aroranye. Ivyo rero bizotuma abana mubakiza inzara, bakambara neza, gukora neza, bakwiye gushimirwa. Iyo abana badashimiwe bakoze neza birabababaza. Iyo abana bamaramajwe bakoze nabi, navyo birabababaza, bigatuma bakuramwo batiyumvamwo abavyeyi. Icyanyuma no guha agaciro ivyo bamwe bakoze, ibindi ntibihabwa agaciro. Ivyo rero bica bivukamwo kuvangura abana, bikababangamira cyane. Bavyeyi mufatanije n'Imana kurera muri kumwe, byose bizoshoboka. Muzorinda abana banyu ibintu bikurikira mu rugo rwanyu. Muze murinde umwana guteta canke kuba igifyine, mumurinde umwanda, kuba umunyamwanda, ahubwo abe umunyesuku kuva akiri muto. Umwana mumurinde kuba intinyamaso, ntagire ibyo bita timidite. Umwana mumurinde inzara n'ubwihebure, ivyo bizotuma umwana amererwa neza. Se w'umugororotsi azogira akanyamuneza kenshi,
n'ubyaye umwana w'ubwenge azomunezerererwa. Reka Imana yo mwijuru ishishikare kuduha kugubwa neza mu ngo zacu, iduhe no kugendera mu ijambo ryayo, ribashe kugira ububasha no mu ngo zacu, mu burezi bw'abana bacu, mu izina rya Yesu. Isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye, mbese mugenzi birakwiriye ko